nkunze kubabwira ko uko inkende yurira igiti ariko igaragaza ubwambure bwayo, abandi bakavuga ati ngo ubwambure bw'inkoko canke agafutu k'inkoko ukerekwa n'umuyaga. Iyo uhushe uca uja ku mugaragaro. Bimeze gute? Aha ni mu gihe mu Rwanda vyabananiye kwihangana ku rubuga rwa diplomasi, vyase gose nababwiye ko baremvye ku rubuga rw'urugamba gogo hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Narababwiye ko urugamba rwarangiye, ahubwo hasigaye yuko biga inzira yo gutaha batamaramara, ugutaha binyegeza, ugutaha bitagaragara ko batsinzwe bivanye n'amajambo bavuze mu gutuka Tshisekedi ngo ameze nk'ingunguru igaragara, n'ibindi vyinshi biyemera ko batazova mu burasirazuba bwa Kongo atari uko leta ya Kongo yemeye ko bagabura canke kibayoboka canke ko bakorera kuvyo bo bifuza, canke hakabaho ivyo bita gouvernement parallèle. Tshisekedi akayobora hariya ayobora, nabo bakayobora ahagoma na Bukavu, bino bice bigaragara nkuko bafashe. Ibi navyo ni ibintu bidashoboka. Inyuma yuko kubona yuko bidashoboka, ndahera ku rugamba, ku mirongo y'urugamba. Mwarabonye ko umusirikare atanguye misi yose kurira atakamba ngo bariko barangira genocide, bariko baraturasa vy'agasakisaki, amadrone, ne barespecta CCRF. Ibi nabiriya vyitwa ko uri nyeshamba, ukita ko uri intare, ariko je naravyanse n'imbwebwe za Sarambwe canke inyenzi za Sarambwe, kuko intare ni zimwe, intare ni mu Burundi gusa. Ukita ko uri imbwebwe ya Sarambwe, ariko bikarangira ufukamye usaba ibiganiro, utakambira amakungu, aho urugamba ruba rwakunaniye. Ibi nabivuze kenshi, ababitahuye barabitahuye. Ubu rero ikinzanye n'igiki? Ikinzanye ni no communique itangaje mu Rwanda. Hari abambwiye ati Free Podcast TV urakunda gusesangura kandi urakunda no gutohoza. Dutohoreza ikintu Paul Kagame umuyobozi w'u Rwanda yoba yabaye. Mbega mu nkotanyi hari kibazo ikihe? Aha ni ruhande yaho hariko aravuga amajambo menshi y'agasakisaki ko James Kabarebe yoba yarahawe kamunyuza canke yoba aremvye mu nzira z'uko aganwa kwicwa hakoreshejwe bwa burozi canke ya masumu. Ibi navyo turabironkera icemezo, nico gituma mubona tutarabigira ko ico tubiyazeko. Ariko na Rwanda babwire ko mu Rwanda mu nkotanyi cane mu buyobozi bw'u Rwanda ariyo majoritairement inkotanyi, arizo nkotanyi ziyoboye, bagwaye hahamuka. Inyuma y'uru rugamba bari biteze ko bazotsinda, bikarangira batsinzwe. Bimeze gute? Hari communique ndibaza ko mwamaze kuyibona, reka tuyisome tuyirabire hamwe. Ariko n'ibintu biteye isoni nko kwitwa ko uri igihugu ciyemera, igihugu kizi diplomasi, igihugu musheho mu bakuba muvuga kumbura indimi zumvikana mpuzamakungu, kandi icerekana ko ari no kumaramara, ari ibintu vyo kamaramaza. U Rwanda rwasohoye iryo tangazo mu Kinyarwanda, ayandi yose gwakunda kuyasohora mu Congereza. Ibi biraboneka ko bashatse ko bitagaragara ku mbuga mpuzamakungu canke mpuzamahanga, ariko tugiye kubishirako, tugiye kubivuga mu ndimi zose, turabivuga mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Giswahili, bibaye ngombwa no mu Congereza, kuko kano na kamaramaza aho werekana ugwanko. Ariko runo gwanko ndagoye ndagarutse, narumvise ikiganiro canke igishinga ntaye c'abantu babanye n'inkotanyi neza na neza, babanye banakoranye, bamwegereye Kagame, begereye n'ubuyobozi bw'aba James Kabarebe, ba Jean Damascene n'abandi benshi. Baravuga ko iyi ari yo ngwara yabo, baragwaye ishari, bafise inzigo, bafise ukwihora, bafise ihorihori muri bo. Ibi nivyo vyarangiye bibaye umukino w'abana. Ndavuga ko n'umwana wanje ntashoboye kuba no mureresha indero nk'iyi yo kuvuga ngo ushwanye na kanaka nimwagira ukunuku. Ibi ni bimwe vya kera wasanga umwana n'uyundi bashwanye ku ishuri, bapfuye agapira, bapfuye imbombo, bapfuye utwema, wacu usanga bamaze nk'indwi yose bataramukanya canke bana ntibanavugane. Ibi rero nivyo vyabaye ku gihugu c'u Rwanda, aho twabonye itangazo rya polisi y'u Rwanda, ibiro bishinzwe abakozi. Iri tangazo mwaribonye, ariko ntimwataho iyo biko biraja canke igituma vyabaye. Abo batararibona mudutiza kanya gato yabaribonye, dusomere abo batararibona tunyarutsa dukoresha ububangutsi budasanzwe. Itangazo urarisanga no kuri ngo www canke ngo we3 mu Kinyarwanda avuga ngo we3 polisi, we3 akaburungu polisi akaburungu gwa renawe. Urumva ko atari tangazo twifondeye, mushaka muragenda muri rondere ku izo mbuga ngurukana bumenyi za polisi y'u Rwanda. Itangazo risa umutwe uvugira ati
itangazo rigenewe abakozi bose n'inzego zose za polisi. Iri tangazo ryasohowe n'igihugu cy'u Rwanda ryasohowe igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 11 ariko rigiye ku mugaragaro uno munsi aho babuza ko atakintu na kimwe mu gihugu cy'u Rwanda haba ubunwero, ububare, amabivete, ivyo bita ubuvete, reka ndabisome nkuko riri niho dutahurana. Havuga rimwe ni mu mice itatu. Umuce umwe ni ubuyobozi bukuru buramenyesha kandi bushinze muranda bari Kinyarwanda rero kirasa n'ikirundi mugabo ntibisomwa kumwe, hari ukuntu Kinyarwanda umengo ni broken Kirundi. Ubuyobozi bukuru buramenyesha kandi bushinze abakozi n'inzego zose za polisi gushira butegetse bushinze bushinze abakozi n'inzego zose za polisi gushira mu bikorwa icemezo gikurikira. Iyi decision ikurikira ibi nivyo basaba ko bija mu ngiro. Birabujijwe rwose kandi nta mpaka kwerekana cyangwa gucuranga umukino uhuza Nigeria na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo entre parenthèses RDC mutubari, aho bibujijwe rero kunaha mutubari, ubuvete n'ahandi hose hacururizwa ibinyobwa. Bisigura ko nabo nyene naho basohoye itangazo canke ino nzigo naho bayigaragaje rino shavu n'inzigo vy'ubwana, niko no bivuga ko bini vy'ubwana canke n'ibintu nyene by'abantu mu mutwe bafise IQ canke coefficient intellectuel kiri hasi, ibintu by'ama bassesse d'esprit, n'ibintu biruhisha mu mutwe, n'ibintu by'imikino y'abana, n'ibintu kabisa je nasuzuguye cane gose. Nimba vy'ukuri iri tangazo bataza baze kuvuga ngo intox, ndabizi ko n'abantu bafise ubuhinga bwinshi bwo kubesha no kwivuguruza, batamaramara kwivuguruza. Narateguye ikiganiro ndiko ndegeranya ibintu bigera nka 10 bamaze kwivuguruza ko imbere n'inyuma y'intambara ya RDC itangura, cane Olivier Duhungirehe, Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi bayobozi ba Ivona Makoro n'abandi benshi. Ndabereka ahantu bagenda barinyuragiramwo, niko abanyarwanda bavuga kwinyuramwo, bongera bivamwo, bongera bifukura. Murumva ko bategetse utubari, amabara, ngira amabara bari manini, ubuvete n'amabivete usanga ari twatinto kutudirisha canke utuntu duto nyene dusanzwe nyene sinzi, n'ahandi hose hacururizwa ibinyobwa. Bisigura kumbure ngira naho ufise kakabare ko mu nzu birabujijwe. Nibumva ariko barahongera bakokeza batwenga banezererwa ibitsindo bizoba birangiye. Ingingo ya kabiri bisigura ko abakozi bose ba polisi basabwa kubahiriza no gukurikiza iyi ngamba. Umva ni ingingo nta kuganira, umva nta negotiation, sa negotiation. Uwo mufashe yabirenze ko cakira kubita igitansi, funga kabare, ndaje ndababwira ibihano baza guhanishwa. Aha bavuze ati gukurikiza iyi ngamba nta kuganira, bisigura ata kunegosia no gufatira ibihano abadashobora obeyera. Sinzwe bacanditse harimo agakosa gato hakurikijwe amategeko. Hagaca haza rero ibihano birimwo repunition rero nizi zikurikira: gufunga aho ibinyobwa bicururizwa, bisigura ari mu akabare karugagwa. Bisigura nakabiveti canke ko ubwo buvete bavuze burugagwa. Bisigura nimba ari nahandi ari ku kadirisha canke mu rugo rwawe usanga ufise kakabare ko mu nzu barugara inzu. Bisigura abana uramenya aho bashira abakozi, muramenya iyo murara. Gutanga ihazabu, umva na mande, sinzi rero uwo bugarira uwariwe. Ni hahandi haca haza rero ya politike y'inkotanyi ko nibasanga ari inkotanyi baramuca amande, nibasanga ari umwe akomoka kuba FDLR nkuko basanzwe babivuga barugara. Niko je ndabibona. Gutanga ihazabu n'izindi ngamba zitegekanywa n'amategeko. Bisigura ko ushiye gutanga
kabandanya uko, ushoboye gutanga ihadabu ugafungwa, ushoboye kugarirwa burundu ukanafungwa. Umva hari inzira nyinshi zo guhana umuntu, ariko mwibuke ko inzira zibabaza zigana uruhande rumwe. Ingingo ya gatatu iravuga uku ikurikira: iyi ngamba itangira gukurikizwa ako kanya, ati iri tegeko ricarija mu ngiro ubwo nyene, kandi igomba gushigwa mu bikorwa mu gihugu hose. Mu gihugu hose, si Kigali gusa. Iri kete ryandikiwe Kigali, ndaje ndababwira. Ryandikiwe Kigali, ndaje ndababwira uwaryanditse wari we n'ipete afise. Bishigwa mu ngiro mu gihugu cyose ataho basigaje. N'inzego zose zishinzwe umutekano, n'igipolisi cyose, naimba ari igipolisi mugabo uyu mupolisi nagomba kuvuga igisirikare, uyu mupolisi yavyanditse bisigura abapolisi bose aho bari mu Rwanda bakwiye kwiyegeranya kugira bagwanye murambabara, ariko ibintu biratwengeje. Ibaze gukomunika ukamengo u Rwanda ruratewe. Ndaje kwanza tugire analyse. Ku bindi bisobanura mwahamagara inimero bashitse ko 07 ariyo 8 ariyo ndwi 0788311526 cyangwa 0788311785 bikorewe i Kigali kuwa 13 ku 11 no kunyene umwaka wa 2025. Bisigura ko communique murabona ko tutari bwayibone, yari bavyita ngo passer sous le nez canke passer inaperçu, ariko nta kinyegejwe kitamenyekanye. Ibaze buno buzima rero buhari hiyo hakurya mu gihugu c'u Rwanda. Uwasinye ni Jacques Burora, nimba ari Burora sinzi, Assistant Commissioner of Police ACP, mu Kinyarwanda banditse ngo komiseri ushinzwe abakozi. Musigurire rero ngiri bon, reka ndarishire hano, reka turishire aha kugira tujane twese. Ndako ndavuga rero ati ino decision by'ukuri kuba barayikoze n'ubwana bwinshi cyane. Jesse numva kungene uhamagarira igipolisi cy'igihugu cyose cy'u Rwanda kuja kugwana n'abantu bariko barerekana match, kubera gusa harimo RDC Congo, ukararika ugasubira kugira igipolisi gihagurukire rimwe kije kugwanya umuntu, ubunwero, amazu n'ahandi henshi hatandukanye hariko harerekanwa match iri hagati ya Nigeria na RDC. Ni ibara ku mutemere, ariko si ibara ku mutemere. Ibi bituma mutahura bimwe tuvuga, bimwe je nkunze kuvuga mukavuga ati Fleury ufise Shari ufise Nzigo, bacima Amanda n'abandi benshi. Ubu nibaze badusigurire, kandi ikintu kintangaza uriya mutipa asa n'uwagashonye, kuko yarabonye ko abashigikiye ari giti cabunzwe n'inzigo, buca ayegamira kabiri bagaherukana naco. Ibi biragaragaza ko Paul Kagame n'u Rwanda batishimiye na gato Kongo, kandi ahane mu gihe Kongo ikirabatsinda ku mbuga zose. Muri diplomasi muheruka kubona ko umukuru w'igihugu ca Israel nyuma y'imyaka irenga 40 yaragiye muri Kongo kubonana na mugenzi we Felix Chilombo Tshisekedi. Inyuma yaho Israel twari dusanzwe tuzi ko isi migenderanire myiza n'u Rwanda, muheruka kuyibona mu byo babesha ngo u Rwanda rukora ibigwanisho Expo yabereye mu Rwanda, bakavuga ngo Remuko ikora ibigwanisho, ariko nabigwanyije ku isegonda ya mbere, n'ubu ndacabigwanya. Nimba biyemera nibagire visite. Abanyarwanda turabazi ubwiyemezi bafise ubusutwa n'utujambo twinshi, nimugire visite mutwemeze. Tora telefone, nimba ari umukozi wa Remuko gira challenge, ata telefone genda utwereka ahantu mukorera inkoho, kuko ugiye ku bantu bakora inkoho mu Buganda harahari, narabibonye abakora inkoho za Kenya, if I'm not mistaken, ni sana sorry, turaza kuharondera, ariko namwe ni murondere kuri YouTube ibihugu bikora inkoho hano muri Asia canke muri Afrika birazwe. U Rwanda ntirurimo ya byari bigwanisho vya Israel. Ama brand ubujya murazi gukora brand, nta nakaduga gato
sinuko ngera mu tarukira gukora brand ifise ibintu byinshi ubwigobeko bwinshi ibiyo ibati rya blendage bullet proof rituma iba antibale blend ifise ibintu byinshi mechanism pisto moteri ahanitse bituma itazama igenda mu masi yose mu mabuye mu bishanga mu misenyi ubwo bwenge mu Rwanda ntabwo muragira naho yo bari assemblage nta assemblage ya brand mwe mukora banze mukore agatukutuku kora agatukutuku kabe kagire finissage nziza no muzoza kutubwira ko mukora ngo nzangwe ibifara izo brand ngo nibigwanisha swat reka tugende next step ibi rero bifatanije nuko ejo nakotse ikiganiro ndababwira kubijanye na CIRGL ari conférence internationale sur la région des Grands Lacs aho Kagame atashoboye gushikayo imvo ni nyene nashoboye guhonyora muri Congo aho yunamuka kabona Evariste nyene cubahiro General Major Evariste Ndashimiye mukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi akabona kunamura amaso akabona Felix Chirombo mukuru w'igihugu ciza ca Congo uyu wenyene yamuhondaguriye hariya hakurya ariyumvira ngiye Kinshasa mu gihugu ciwe yovuga ayanganiki ibintu biri clair biri simple and clear hari benshi bambwiye ngo Kagame ngo ntiyari kwitabira ngo kwera nta butumire yabonye okay ubutumire nimba atabubonye ni gute none nimba atagiye hariya muza kugara match none match nayo byasaba kugenda mbe televiziyo z'u Rwanda murabiyemwo match ya RDC na Nigeria zica zisha mufise inzigo yinzikira kandi ibi bifatanya hamwe n'ikiganiro nabonye ni ubuhamya canke témoignage ya Musonera Jonathan Musonera avuga ukungene Kagame yakuranye inzigo umujinya bivanye no kungene papa wiwe yapfuye sinje kugaruka kuri dossier personnel ariko biraba ngombwa ko mu bitahura mu vyumva bivugwa ko se yiyugaranye yicwa n'inzara biravugwa na Musonera nakoze ikiganiro naragipostinze muri Bafukure ya mbere iri kuri Ingoma magazine Musonera avuga ko se wa Kagame yiyugaranye yicwa n'inzara iramuhondagura kabisa inyuma yaho mugenzi we amubwiye ati dusohora amaboko kora amaboko mu mpuzu hasi Kigali si hahandi muba mufise inka mwirirwa munsi y'amacebe tugende kurima mugabo kwera ya maboko njenjeri ayabagabo n'ayabagore yose asa hari inkotanyi atakintu na kimwe zikoresha bo zikoresha gusa byaramunaniye yemera kwicwa n'inzara ngo yanka gasuzuguro ko kuja kurima mu gihe bari basanzwe bamenyereye hari abo twita ngo abarimyi kwako ndi ba Faustin bavuga ngo hari abagenewe kurima muca muvyumva noneho logique baba barimwo nama nabibabwiye ariko akantu bizoza bisanzoza ndabibutsa ko yavuze ko atagenewe kurima hariho abagenewe kurima iyi rero niyo logique nivyo vyumviro bafise mu gihe bononwe bongera bahendwa n'abazungu rero uku niko vyagenze iri nishavu nishari yakuranye rigenda rigaragara no kuri niveau diplomatique kuko bene wabo b'abanyarwanda bobo yarabamaze benshi barahunze abo basangiye urugamba benshi baromotse abandi arabakorera ko ibisije ndabivuga ni ntahe zigenda ziravugwa n'abanyarwanda baba abari mu Rwanda canke hanze y'u Rwanda turagaruka ikindi kintu twikeka ko cyo caratumye habaho ishavu ryinshi cyane rigeze hiyo ni Doha kwanza duhere Washington igihe basinya rino tegeko tariki 13 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2025 i Washington niho Kagame yari kuja gusinya na Tshisekedi nawe akaba yamuhaye ico bita marufuku akamubwira ati ntibikunda nta kintu na kimwe gikogwa mu gihe ntarabona ikirenge ca nyuma c'umunyarwanda kiva muri Congo mugeze hakurya ya frontiere muri mu gihugu iwanyu shows impossible ibintu bitakundiye u Rwanda ari wo mujinya bafise kwera bari bagiye gusinya amasezerano yo kwimbura sinovuga ngo no gusoroma bari bagafisa amasezerano yo kuja kwimbura ubutare bwa Congo biciye mu kuboko kw'abanyamerika bukazoza ngo birimbwa ivyo bari bategekanije ko bwimbwa muri Congo hanyuma bugacishwa mu Rwanda bukaza gushorwa mu bindi bihugu buciye mu Rwanda urumva ibika Tshisekedi yaranse biciye umuvugizi wiwe Muyaya aravuga ati
Tshisekedi ntazohaguruka aturire igitoro canke benzine canke protocole canke frais de mission canke abure itiro canke ananirwe gukwitaho ibikorwa by'igihugu ciwe interne kumbure karategekanya ahazokwakirira ICI RGL n'ibindi vyinshi avuga ati ntahaguruka. Ibi rero byaratumye Kagame amererwa nabi n'u Rwanda muri rusangi, eka n'abari barafatanyije ivyo bikorwa kumbure Amerika bari bazi ko bizogenda neza bagasinyirwa ayo masezerano. Ariko nanje nkoresheje ubwenge ndiyumvira amasezerano mwo yasinya ubwo butare mukabucukurahe, mbega rimba ivyo bibaye officiel mukabutwara officiel kuko kubutwara officiel zima musanzwe mubutwara. Tshisekedi mu gihe hari M23 Igoma na Bukavu, leta ya Tshisekedi ni ububasha yogira kuza gukontrola ko ivyo mutwaye ivyo birari ivyo mutwaye biciye mu mategeko n'ubuhe mu gihe hazoba hari inyeshamba za AFC M23. Bisigura ko ni kintu u Rwanda gwarabaye kuba paralize rufokasinga cyane ku butare runananirwa no kwiyumvira, ubu ntibakiciyumvira kugera naho batiyumvira. None naho yodusinyira ibyo bibaye officiel bizosaba ko haba mu kuboko kwa leta ya Tshisekedi, haba mu kuboko kwa Kagame no kuboko k'umunyamerika. Hari bagaca exploiter muri izi zone zirimo izi mbwebwe za Sarambwe. Vyo kunda gute? Aha IQ ico ngoma ngaruka ubwenge karemano ntabwo nta fake, ni fake gusa ntibiyumvira neza. Bikongera bikifatanya n'ivya Doha aho bagiye gusinya basanga basinye umururazi kuko basinye ikintu bita accord cadre, ntibasinye accord dope, basinye accord cadre. Muri accord cadre hakabamwe nyene condition yuko bazosinya accord cadre ari ko umusirikare wa Kongo wa u Rwanda ari mu izina rya AFC M23 avuye muri Kongo. Umva umujinya ni mwinshi. Umujinya turiko turarondera igituma bafise umujinya bajingiswe kugera hano. Ikindi naco novuga gisa n'icanyuma kugira turokora umwanya ni kuri plan diplomatique. Plan diplomatique Kagame yari umuntu avuga rikijana hano mu karere ka Yase, aho abakuru b'ibihugu bandi wamengo ntibavyitaho bitaho ibihugu vyabo, ariko affaire diplomatique neto na zinakomeye cyane zaba zihari mugabo zitagabije zitagira ikanguro nk'iri rihari ubu, aho twese twatahuye balkanisation, empire hima n'indi migambi gayitse yo gushaka kwihagira ubutare n'ubutunzi karemano bw'isi canke ubutaka bwa kira gihugu kimwe kimwe. Aho mwagiye murumva n'amajambo ya Museveni mu minsi hera avuga ko agomba kwihagira India Ocean i Mombasa, ariko hano nkaba narababwiye ati yavuze iriya Mombasa iri kure cyane gose, birasaba ko afataga amateritware yose aharamiye na Uganda akayarasa yose akayiharurira akagenda za Nairobi, akarengana Nairobi akagenda Mombasa. Urumva uru rugendo ni nko kurengana ibihugu bingahe, ariko agiye Tanzania Dar es Salaam ku kivuko agaca tumbereza Uganda ni n'urugendo rutarenza amasaha angahe. Urumva hagufi ni Tanzania. Rero Museveni yakavuga Indian Ocean asotera kuvuga Tanzania. Nico bituma abatanzania bamwe bumva runo rurimi mukwiye kugaba, ariko ngiye gukora ikiganiro mu Giswahili mvuga muri rusangi duha ubutumwa Samia Hassan Suluhu, twongera tuvugana n'abatanzania bo bawogira n'amahirwe basi yo guhura na video imwe mu zacu ziri mu Giswahili kugira batahure urugamba ugwarigo bariko baragwana. Ishavu rero ni iryo ryose mwereka kubana no mu ibihugu byahora bisupportinga. Ubu Israel yaciye muri portail aho rica mu kadirisha, ubu Faransa bushaka guca muri portail, Donald Trump ashaka guca muri portail. Ibihugu byose bisanzwe bifise ico bikora hari mu burasirazuba bwa Kongo biko birashaka kuvugana na Tshisekedi na leta ya Kongo direct straight badaciye ku Rwanda. Niho u Rwanda mubona amanyama yaheze bashise, nico gituma bafise ishavu rirenze. Rero mubonye bashavuye ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bitahuritse kuko babakuye amata mu kanwa. Kuri ivyo rero sindabarambire, ndabakengurukire bakunzi ba Fleury Podcast TV, bakunzi ba Fleury TV, bakunzi ba Ingoma Magazine, mwarahezagiwe, kandi ndabibutse ko na Fleury le Patriote atamwebwe, aho muri hose mugire uwa Mungu mwiza, mugire naho muba mwubahwe. Ciao ciao.